Numunezero gusura kubana mwese bakunze ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze ubugira kandi mu kiganiro cingo n'imiryango. Gano cingo n'imiryango ni kiganiro aho turabira hamwe ibyo umwami Yesu akora mu miryango yacu nkuko ari nawe mubumvyi ni nawe yashizeho ico bita urugo umuryango ni nawe tugomba tuvugane kuvyo akora mu muryango nibikadushoboza nibiki arema mu mitima yacu tukumva turamushimira kuvyo yadukoreye. Uno musi rero tukaba dufise ikindi kiyago tuzakugirana. Ico kiyago naco kikaba kivuga ngo ni gute twoguma twizeye Imana mu gihe ibiriko biradushikira tutabitahura. Turaza kuvuga hanini kubijanye no kwizera. Mbega kwizera ni iki? Mbega kwizera mu muryango ko bagukenewe kurakenewe hagati y'abantu babiri bubakanye, kurakenewe mu bana, kurakenewe mu rugo, kurakenewe mu muryango. Mbega hoho abo bantu babiri basengera urugo birakenewe ko bagira kwizera kumwe nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo babiri aho canke batatu aho bakoraniye basenga mu izina ryanje ico basaba nzokibaha. Ivyo navyo ivyo tugomba duce ijya nino. Turaza kubivuga amajambo yagutse canke turaza kubivunagura ariko na cane igikenewe ni kumenya mbega mu muryango abantu boguma bizeye ni gute boguma bizeye mu bihe bibi, ni gute bokwizera mu bihe vyiza, ni gute boguma bizigiye Imana mu biriko birabashikira bose. Dufise umutumire adasanzwe ni waza kudufasha muri kino kiyago nawe se wundi ni Ciza Chrétien. Turamuha ikaze muri kino kiganiro kuri HTV n'ubwa mbere tumwakiriye n'ubwa mbere ndamwakiriye mu kiganiro cingo n'imiryango ndabaha ikaze. Murakoze cyane, murakoze kudutera iryo teka ryo kugira ngo dushobore kubana namwe no kuganira ku bijanye rero no kungene abagize umuryango bashobora kuguma bizeye Imana muri ivyo bihe byose kubashikira. Murakoze cyane, murakoze no kwitaba utumire bwacu. Turabaha ikaze muri studio ya television Heritage kandi turabaha ikaze no mu biganiro byose vya Heritage TV. Murakoze cyane. Okay, dutangure n'ikiganiro cacu duhere ku ijambo rivuga ngo ukwizera. Mbega ukwizera ni kiga Chrétien? Ukwizera twoshobora kuguha insiguro? Munyemerere kugira ngo ngerageje kwishura nifashishe ico Bibiliya ivuga kuko ndizera yuko ariyo iduha insobanuro nyayo y'ubuzima n'ikintu icarico cyose. Rero dufatiye ku cijambo ry'Imana rivuga mu Baheburayo igice ca 11 umurongo wa mbere, iri ni ijambo rikunze gukoreshwa cyane bavuga ku bijanye no kwizera. Bavuga ngo ukwizera no kumenya rwose udakekeranya ivyizigirwa, udakekeranya ngo ntibizoba, no kumenya rwose ivyizigirwa udakekeranya ngo ntibizoba kandi ibitabonwa niko kubitumenyesha ko ari vy'ukuri. Uriko urasoma neza iri jambo hariho amajambo atatu asulinye. Icambere avuga ngo kumenya imisi yose bihagaze kuri information, donc ni ikintu umuntu yumvise kikamwinjiramo akacumva. Bon, kenshi nuko duhagarara gusa kukumva ariko les informations ziza mu buryo butandukanye bivanye n'amasense agize ubuzima bw'umuntu, la vie n'ibindi bitandukanye. Siko ico ni cambere kumenya. Ica kabiri havugwa ivyizigirwa. Iyo tuvuze ku bijanye n'ivyizigirwa tuba turiko turavuga ku bijanye n'amasezerano, ikintu casezeranywe yuko kizoba, yuko kizokoreka. Ico rero nico twita ni cizigiwe. Niyo uvati kumenya ivyizigirwa, kumenya amasezerano akwiye canke Imana yatanze. Ica gatatu ni kudakekeranya. Kudakekeranya ni hahandi umuntu usanga agira mu mutima wiwe kwibaza ikibazo mbega nivyo canke sivyo, bizoshika canke ntibizoshika. Rero aho niho ijambo ry'Imana ritwereka icarico kwizera. Ariko kandi tugerageje kuraba neza ku bijanye no kwizera, aha niho kenshi usanga tugirira ikibazo. Nuko kenshi usanga abantu kwizera guhagaze ku vyo bavuga, guhagaze ku majambo gusa batura. Ariko kandi ukwizera kurenza amajambo tuvuga kuko ukwizera ni ikintu kiri mu muntu. Ni ikintu kiri mu muntu, ni ikintu umuntu aba azi muri we yuko niko biri canke niko siko biri. Ico rero kiba kiri mu muntu rimwe na rimwe kiba kirivuye mu vyo tuzi canke mu vyadushikiye, mu vyo twabayemo kera, rimwe na rimwe tutibuka, rimwe na rimwe tutumva. Ariko rero ugiye kuraba ivyo biri muri twebwe niko kuri, niko kwizera nyako. C'est pas juste amajambo usanga umuntu ariko aravuga. Yego. Twavuga ko ukwizera ko ari ikintu kiri ndani muri wewe. Twavuga ko kwizera umuntu kwizera ari ikintu
kiba kivuye ahantu quelque part genre kivuye ahantu canke n'ikintu kiremwa mu muntu umuntu ashobora kuva yizera canke ashobora kwizera akuze au fait nkuko ijambo ry'Imana ryavuze kwizera no kumenya nabivuze yuko ukumenya kuzanwa no n'ama information waronse rero au fait uko kwizera kuremwa muri twebwe bivanye nayo ma information twaronse rero ayo ma information ashobora kuba ari récent donc ya vuba cyangwa ashobora kuba ari n'ama information ya kera cyane ariko ivyo twakiriye akaba ari byo bigize ukwizera kwacu rero ukwizera ndagusobanure muri ubu buryo butatu hari ukwizera nyako ariko no kwita ukwizera kwiza uko kwizera nyako ni igihe umuntu azi yuko kubaho kwiwe kugizwe n'Imana gusa atakindi kintu ni Imana igize ukubaho kwiwe atakindi kintu kirinze ko intervenamo aho Imana turiko turavuga Imana yihishuriye muri Yesu Kristo siko hakabaho n'ukundi kwizera gusanzwe ukwizera gusanzwe nako nuko kwizera iyi ntebe twicayeko nuko twizeye yuko tutari bugwe donc uko nukwizera gusanzwe okay uko nukwizera kuri aho twese turagufise ariko nako nyene ndaza kukavuga ko gufise aho kuva hariho rero no kwizera kubi ukwizera kubi ni igihe umuntu yiyumvira yuko kubaho kwiwe kugizwe n'ibindi bintu Imana ishizwe ku ruhande iyo Mana still tuko turavuga ni yindi yihishuriye muri Yesu Kristo siko uko kwizera guhagaze kukungene umenga ubuzima bwacu bugizwe n'ibintu bindi ariko ukasanga Imana yo ntituyikonsidera dushobora ko dusenga cyangwa tudasenga ariko ugasanga kubijanye n'ivyo kwizera tuva yuko ubuzima bwacu bugizwe n'ikindi kintu ro aho niho ubuzima bwacu buri rero ubwo buzima ivyo vyose bitatu mvuze bizanwa donc no kumva bizanwa na information ijambo ry'Imana rirabivuga mu Roma 10:17 ukwizera kuzanwa no kumva ukwizera kuzanwa no kumva hariho virgule hagaca habandanya ngo kumva ijambo rya Kristo dukwiye gutahura yuko ukwizera kose kesa so kwizera kwiza kuzanwa no kumva kesa sa ukwizera ukugusanzwe kuzanwa no kumva hama tuvuze kubijanye no kwizera kutariko nako kuzanwa no kumva donc les informations tugira nizo izi ntebe ugiye kuraba nuko uwayikoze yayikoze avuga ngo umviriza neza iyi ni ntebe nziza uyicaye ko wumva uri comfortable ntishobora ntifa kuvunika none akabikubwira ivyo ariko aravuga ukumva yuko ni intebe nyene nkeneye uko nukwizera gusanzwe ariko kuzanywe niki no kumva kuko iyo umvise ati ngo ziriya ntebe ngufa kwicara ko kabiri gusa ikabira vunitse deje uko kwizera ico wumvise kirakumenya ko iriya si intebe yo donc uko niko biri mu kwizera gusanzwe ariko no kwizera nyako ukwizera kwiza iyo twumva ijambo rya Kristo iryo jambo riraza rikarema uko kwizera muri twebwe uko kwizera kwaremetse muri twebwe uca usanga biza kuafekta biza gukora kukungene tuza kubaho niko biri no kwizera kutariko igihe twibaza yuko ubuzima bwacu bugizwe n'ikindi kintu atari Imana ni uca usanga abantu bagerageza mu nzira zabo no mu nkomezi zabo kugerageza kwicira inzira kugira ngo ibintu bikunde hari ikintu kumbure tuza kuganira ko kubijanye uko kwizera nyako mbega kudusabiki kugira ngo dutandukanye cyane aho abantu bizera ibindi yuko arivyo bigize ubuzima bwabo n'uwizera Imana ukungene ivyo bishira mu ngiro murakoze cyane kandi mutanze umuco mwiza gose n'ukuri ubu biratahuritse kuko baradukurikirana nibaze ko bitahuritse gose rero je nshaka dushimikire kuko ukwizera nyako uko abakristo nibaza ko umuntu wese yitwa umukristo ukwizera kwe kugira no kwizera ijambo ry'Imana kwizera Kristo kwizera Kristo kwizera Imana imyashurwa muri Yesu Kristo rero uko kwizera niko nshaka tuvuga no munsi nshaka tuvuge kuri iyi point uko kundi kwizera tukubikira ikindi gihe tuvuge kuri iyi point yo kwizera ijambo ry'Imana mu miryango yacu dushaka kuvuga ngo none uko kwizera Yesu Kristo mbega Christian birafise akamaro akamaro mvuge gute mu kirundi akoresha ijambo ni ntangere bisobanura yuko bifise akamaro kanini cyane ukwizera
imana kwizera nyako kuvuye mu kwizera icyo ijambo ry'imana rivuga niko kwizera gukomeye kandi gukwiye kugira ubuzima bwacu. Ndakunda cyane iri jambo Paulo yandikiye ishengero ry'Abikorinto mu gice cya kabiri igice cya 5:7 aravuga ngo twebwe ntitubeshejweho n'ivy'amaso abona, twebwe tubeshejweho no kwizera. So ugiye kuraba urumva yuko hari ubuzima buhagaze cyangwa bufatiye ku kunge n'umuntu abona ibintu, ariko kandi akafati hari n'ubundi buzima umuntu abaho adafatiye ku byo abonesha amaso ariko afatiye ku kwizera. Uko kwizera rero niko kuriya nyene turako turavuga ku bijanye no kwizera ijambo rya Kristo. Rero kugira ukwizera nyako bidufasha kudahagarika umutima muri n'importe quelle situation, mu bihe ivyo ari byose umuntu ahura navyo. Iyo rero ndiko ndavuga ku bijanye na situation, hari igihe kenshi tubona ibihe bibi gusa, ariko n'ibihe vyiza navyo nibihe bigize ubuzima bwacu. Iyo ibintu biriko biragenda neza canke iyo ibintu biriko biragenda nabi, twebwe tubeshwaho no kwizera. Ko kenshi avati biriko biragenda neza nta kwizera nkeneye, ukumva yuko ukeneye ukwizera ni wundi biriko biragenda nabi. Ariko ukuri nuko twebwe tubeshejwe no kwizera bimeze neza canke bitameze neza. Hariho akajambo kenshi nkunda kuvuga, vyifashe neza mu mufuko twebwe tubeshwaho no kwizera, ntitubeshejweho n'ivyo tubonesha amaso yuko mu mufuko bimeze neza. Iyo bitameze neza mu mufuko naho nyene ntiduhagarika umutima kubera yuko umengo mu mutima mu mufuko bitagenze, kuko tugiki tubeshejeho no kwizera. Rero uzosanga uyu umuntu abeshejweho no kwizera, iyo bimeze neza nta hugumba, n'umuntu afise self control, kwimetriza muri situation, ntabwo ajanwa n'ikintu icyo ari cyo cyose, ubuzima bwe buri stable, azi igikwiye gukorwa mu mwanya wacu, kandi ugasanga ibintu vyiwe byose bikoretse neza bihesha Imana icubahiro kuko we abeshejweho no kwizera. Kuri wa wundi kumbure bitameze neza abeshwaho no kwizera ntahagarika umutima. Kubera ko adahagarika umutima nuko abazi yuko muri ibi bihe bigoye ndiko ndacamo ntibisobanura yuko Imana itari yo control. Imana iracafise ububasha hejuru y'ibi bintu ndiko ndahura navyo mu buzima bwanje. Ico rero ni ikintu gikomeye cyane yuko dukwiye kubaho dufise uko kwizera, kuko nta kintu na kimwe ryogereranywa navyo. Tukiraho nyene cyo tuduga tuvuga ngo uko kwizera rero umuntu afise aho watubwiye umuntu wese ku giti ciwe. Yego. Tuje mu muryango tuvuge ngo none mu muryango hoho ku kwizera turiko turavuga kurakenewe, kuba gukenewe nduvume ngo kurakenewe, ariko nshaka kumva ukenewe ku rugero ruhe. Okay. Mbere yuko nja kuri ico kibazo tuvuge gatoya mu Baroma 8:28 havuga ngo vyose bikoraniriza hamwe kutuzanira ivyiza twebwe abakunda Imana. Vyose bisobanura vyose. Vyose bisobanura igihe bimeze neza, vyose bisobanura n'igihe bitameze neza. Vyose bikoraniriza hamwe kutuzanira ivyiza twebwe abakunda Imana. So ico kintu il faut yuko dusulinya ibihe. Iyo dukunda Imana, iyo turi abantu bagendeshwa no kwizera, nuko tuzi yuko muri n'importe quelle situation ibi bintu biragaruka bikatugirira akamaro. Gute rero mu muryango? Mbega uko kwizera birakenewe mu buryo bw'umuryango, birakenewe cyane mu buryo bw'umuryango. Kubera iki? Iyo tuvuga ku bijanye n'umuryango, ndazi yuko muri iki kiganiro mwaragerageje gufata umwanya wo gusobanura icari cy'umuryango, ariko munyemerere jewe mvuge kuri iki kintu. Umuryango, urugo canke umuryango bisobanurwa mu buryo butandukanye. Imico yacu ifise uko isobanura urugo nuko isobanura umuryango. Isi ya none, isi tubayemo ifise uko isobanura urugo, ifise nuko isobanura umuryango. Kandi uko kuntu kimwe cyose gitanga isobanuro ku rugo canke ku muryango nico kiza kugira uwo muryango. Ariko kandi n'Imana ifise uko isobanura urugo, ifise uko isobanura umuryango. Rero iyo tuvuze ku bijanye no kwizera Imana, uko kuntu Imana isobanura umuryango niko kuza kugira
urugo rwacu niko kuza kugira umuryango wacu. Kubera iki? Kuko insobanuro Imana itanga ku bijyanye n'urugo niyo nsobanuro nyayo. Rero uburyo urugo n'umuryango wacu biza kumera bifitanye isano rero n'uko kuntu twege twizeye Imana. Nibaza yuko mumaze kumva abantu iyo vyagenze neza, nubwo bitwa yuko bari basanzwe basenga, iyo vyaciyemwo bikagenda neza, kenshi tuca twirefera kuri finance, ku butunzi, ku buryo siko, iyo vyaciyemwo bikagenda neza ugaca usanga batangiye gufatana mu mashati, umugabo n'umugore ukumvikana kura vuyeko, umwe wese akabona aka occasion ko kwiha ivyo yashakaga. Vya bindi navugaga hariya muri subconscience, nubwo tuvuga yuko twizera Imana ariko mu mitima yacu hari ibindi bintu. Ivyo rero ugaca usanga iyo vyaciyemo ubuzima bwacu bugaca butangura kononekara. Ariko still n'igihe bitaciyemo canke igihe vyagenze nabi, vyapfuye biriko biragenda ukutariko, nahone ugaca usanga hatanguye kuzamwo umuvurungano hagati yabo bubakanye, hagati y'abagize urugo. Ati bivuye kuki? Nuko ugiye kuraba bari bazi yuko urugo rugizwe n'ivyo bintu. Rero kuko bivuyeho bagatangura gufatana mu mashati. Alors que urugo rurenze cyane ibi bintu dufise. Hariho bamwe batangura ataco bafise kandi bakazoheza mu buryo bufatika ukamengo ntaco bafise. Hariho abandi umengo batanguye ataco bafise bagaheza babishitseko. Hariho abandi usanga babitanguranye bakazoheza babifise. Hariho n'abandi babitangurana ariko ugasanga mu guheza ntibigihari. Aho biza kugaragariza itandukaniro n'igihe abo bantu bafise kwizera Imana vy'ukuri, uzosanga ntibari influence n'ivyo bintu. Urugo rwabo ruzoguma ari urugo ruryoshe, urugo rwabo ruzoguma ari urugo rutekanye, urugo rwabo ruzoguma ari urugo abantu bose bifuza. Batarwifuza kuko barubonamwo igiceri, ariko barwifuza kuko babona n'urugo rw'amahoro, n'urugo rwuzuyemo urukundo, n'urugo rwuzuyemo guheshana agaciro, umuntu akavaloriza mugenzi wiwe. Ivyo rero nta handi biva mu kwizera Imana vy'ukuri, mu kwizera icyo Imana ivuga ku bijanye n'urugo. Niyo mpamvu rero kwizera kurakenewe cyane mu rugo canke mu muryango. Ego aho tudugire ko tuvuge ico bisaba, no kuvuga ngo uko kwizera hariho ama exercice hariho ivyo abo bantu babiri kugira bashike kuri ugo rugo abantu bose bashaka, abantu bose bavuga bati nimutubwishe mwakoresheje. Rero dushaka kumenya bakoresha iki. Hariyo ikintu nshaka yuko mvuga mbere yuko nja kuri ivyo. Icyambere nshaka kuvuga nuko d'abord dukwiye kumenagura uko kuntu tumeze indani kamere, ego muri kamere mere kacu, ariko kandi uko kuntu hari ibindi bintu mengo twizera muri twebwe. Tuvuze uko twa dushaka kuvuga bya byifuzo by'indani, bya byifuzo bimwe by'indani peut-être ntaserura mugabo nifuza indani muri jewe ico mikino korike ivyo. Canke ugasanga umuntu yizeye ibintu yuko ari byo biryosha urugo n'umuryango muri we, nta numwe ashobora bo hariho babivuga. Nibuka rimwe madame wanje muri groupe ya famille yabiwabo yarapostinze aka message kagufi cyane kavuga ku kungene kwizera Imana bituma umuntu atekana no mu bihe bitoroshe. Hanyuma amakomantere aba menshi, muri ayo makomantere bati reka sha ngo mwege nuko mufise igiceri. La réalité nuko ico giceri bavuga yuko dufise ntaco twari dufise. Ariko fait madame yashatse kwerekana gusa yuko kwizera Imana birashaka kuguha kuryoherwa ubuzima, kugira urugo ruryoshe kandi ataburyo buhari. Nibaze ko ivana na conception abantu bafise muri nosi yuko urugo ruryoshe ruryoshwa n'amafaranga. Ivyo biri muri subconscience zacu. Icambere nshaka yuko twumva ngaho nuko dukwiye kumenagura ivyo.
dukwiye kumenagura ivyo bintu. Tubimenagura gute? Ijambo ry'Imana ritubwira ubwaryo yuko niryo nyundo imenagura, igakuraho ibisika, igakuraho ibitare, ikabimenagura. Ijambo ry'Imana ubwaryo ritubwira yuko niryo nkota ipenetra, ikinjira, igatandukanya unyama n'umusokoro, igatandukanya igufa n'umusokoro, igatandukanya ivyifuzo vy'umuntu, ikerekana ukuri kwavyo. So turakeneye d'abord kugira gute? Kusangangura, kumenagura ivyo bintu dukoresheje ico ijambo ry'Imana rivuga. Yesu yarabivuze ariko arabwira abantu, umvirize, ndakunda cyane muri Yohana igice c'8 uhere ku murongo wa 31, kenshi tuvuga kuri 32, ariko uhere kuri 31, Yesu abwira abayahudi bamwizeye, aba n'abamwizeye, arababwira ati, umviriza rero, nimwaguma mu ijambo ryanje muzoba abigishwa banje vy'ukuri. Kuri 32 acarabandanya aravuga ngo muzomenya ukuri, ukuri kuzobaha umwidegemvyo. Abwiye abantu bamwizeye. So hari igihe twizera Yesu ariko hari ukuri runaka dukeneye kumenya. Uko kuri dukeneye kumenya ilfo yuko tuguma mu ijambo ryiwe, kuko iyo tugumye mu ijambo ryiwe niho tumenya uko kuri nitwamara kukumenya kuraza kuduha umwidegemvyo. Bishaka kuvuga iki? Bishaka kuvuga yuko hariho abantu bashobora kuba bizeye Yesu Kristo ariko hakaba hariho ahantu runaka batarashika mu mwidegemvyo Imana ibifuriza. Uwo mwidegemvyo kubera iki batawushikako nuko hari uko ngere bataguma mu ijambo ry'Imana rivuga. Twavuze ngo ukwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Igihe cyose tutari muri iryo jambo biratugora neza vy'ukuri kuronka umwidegemvyo dukeneye, biratugora vy'ukuri kubaho ubuzima buryoshe mu rugo nk'uko Imana ivyifuza, kuko hari ahantu runaka twege tugifise ibindi vyumviro bitandukanye ku bijanye n'ibiryosha urugo. Rero kubera iki Yesu yavuze cyane ku kumenya iryo jambo? Nuko iryo jambo niryo rirema uko kwizera kwacu mu Mana. Icya kabiri, c'est pas juste kumva ijambo ry'Imana, nubwo ari akanuza kuvuga hari inyuma, ariko kandi dukwiye kumenya yuko kugira ngo iryo jambo rize riramplace vya bindi vyumviro bitari vyo biri muri twebwe, ijambo ry'Imana, iri ni ijambo Imana yabwiye Yosuwa mu gice ca mbere umurongo w'8, ngo atumviriza amajambo ari muri iki gitabo, amajambo ari muri iki gitabo wame uyashira ku mutima, ntazave mu kanwa kawe, uyiyumvire, donc uyarimbure ko ku murango no mwijoro, kugira ngo bikunde ukora ico iryo jambo rivuga, hama ivyawe bicemo birorane. Ari ikintu gikomeye ngaho igihe Imana yavuga mu Kirundi avuga ngo kugira ngo uronka amahirwe. Iri jambo uronka amahirwe hariho abantu baca bibaza yuko ari chance Imana iriko iravuga. No, c'est pas kuronka chance, ariko nuguhirwa mu vyo uriko urakora, donc ni kuroranirwa mu vyo uriko urakora. Mu yindi vugo uraza gusanga ivyo ukora, unyifato yawe mu bijanye n'amasituasyon atandukanye uriko uracamwo bifitanye isano n'ukungene wizeye ijambo ry'Imana. Wizera iryo jambo ry'Imana gute? Bifitanye isano n'ukungene uririmbura ko ku murango no mwijoro. Ijambo riri mu Migani igice ca 23 umurongo w'7, juste kare gace ko hejuru kavuga ngo uko umuntu yizera mu mutima wiwe niko ari. So uko nizera mu mutima, uko umuntu yiyumvira mu mutima wiwe niko ari. Ndi produit, ndi icamwa c'ivyumviro vyanje. Siko rero iyo Yesu avuga ati muzomenya ukuri, ukuri kubahe kwidegemvya, c'est pas juste kukumenya, il faut yuko uko kuri tukurimbura ko ku murango no mwijoro, tukwiyumvira ko ku murango no mwijoro, kuko uko tukugumiza ku mutima tukakwiyumvira ko kuraza kukaramplasa vya bindi vyumviro bitari vyo muri twebwe, ugasanga icyumviro rero kitugize ni icyumviro c'Imana, ugasanga tubayeho nk'uko Imana ishaka. Bihari bidahari ubuzima bwacu bukaguma butekanye, ubuzima bwacu bukaguma buryoshe. Nico novuga kuri ico kintu. Amen. Tunasozera kino kiganiro cacu, nashaka ku byo mwavuze byose numva menga ikintu ca mbere gikenewe mu bijanye no kwizera no kugira ukwizera kwacu gukure, ariko twoguma turimbura ijambo ry'Imana ijoro n'umurango. Ego.
kubera ko baradukurikira nibaza yuko biri clair ni ijambo ry'Imana kuryumviriza kuririmbura ko kuri medita ko ijoro n'umurango biraduza kwizera muri twebwe tukizera kivyo Imana yavuze byose kandi ijambo ry'Imana amajambo y'Imana nayo kwizerwa yose atana rimwe rivuyemo tunatera tunasudira kinegane cacu dushaka dushikana tuvuga ngo ni gute rero abantu bubakanye babiri baguma bizeye Imana baguma bizigiye Imana Numugiye bya bintu tariko biragenda neza nibaza ko twamaze kwironkera inyisho ariko arafite n'indi nyisho za kutubwira mukongerako okay icambere ntaraja aho nsubire kuri Yosuwa siko igihe turimbura ku majambo y'Imana ufite ayo majambo araza akatwuzuramo niyo aca tugira ugasanga turiko turakora bigacika ubuzima ugasanga ndashobora kuryoherwa n'igihe umengo ibintu bintiriko biragenda neza kuri jewe ndashobora kumererwa neza naho umengo ibintu ntibisobanura yuko ntariko ndakogwa ko nibiriko biranshikira nuko ibiriko biranshikira aho bitaza kugira impact nini ku buzima bwanje donc biri amorcé niki nuko nzi yuko Imana ivuga nta kabuza kizoshika isezerano ry'Imana ni ryiza kuri jewe kandi Imana irafise ukungene izotuma ivyo ndiko ndacamwo binzanako ivyiza naho rero ni gute rero abubakanye bashobora kugira uko kwizera bari hamwe siko dukwiye kumenya yuko d'abord jewe ndadevelopa uko kwizera mu ruhande rwanje ariko kandi n'uwo twubakanye nawe akwiye kudevelopa uko kwizera mu ruhande rwiwe hama igihe jewe mfise uwo mwitwarariko w'uko ndevelopa kwizera mu Mana ku ruhande rwanje n'uwo twubakanye akagira uko kwizera agira uwo mwitwarariko wo kudevelopa uko kwizera mu Mana muri situation ariyo yose hari igihe umuntu ashobora gusanga aremerewe n'ibiriko biraba kubera yuko yari umwitwarariko wacu twese uco usanga aho jewe nkomeye ndiko ndakomeza mugenzi wanje aha rero bidufasha kugaruka kuri vya bindi bimfasha jewe kwiyubaka ari byo nsubira kandi nkafashisha mugenzi wanje mu kwiyubaka nawe nivyo aza gusubira akagaruka akamfashisha aho tuvati reka tugaruke twiyubakire mu cijambo ry'Imana rivuga reka twiyubakire muco tuzi yuko Imana ivuga ku bijanye n'ivyo ducamwo n'ivyo duhura navyo n'ibindi bitandukanye kenshi hari igihe jewe mbura n'amajambo ariko ugasanga nifatiye indirimbo gusa aririmba izo ndirimbo zikampa gutekana mu mutima nkasanga nakuye ivyumviro kuri ivyo turiko turacamwo ivyo turiko turahura navyo ivyo bitariko biragenda neza nakuyeho ivyumviro vyanje natangiye kubishira kuko indirimbo zima kubona ubukuru bw'Imana zima kumva urukundo rw'Imana zima kumva umwitwaro w'Imana ivyo bigaca bituma jewe numva yuko ntekanye muri uwo mwanya kubera kuko sinemeye kujanwa n'ibiko biraba ni nako bigenda kuwo twubakanye twiyubakira muri ivyo tugaruka tukavugana ku majambo y'Imana tukagaruka kandi tukanafata umwanya wo kuririmbira hamwe indirimbo z'Imana umva ivyo bica bijana no gusenga aho tuvata Imana twege mu nkomezi zacu turananiwe ariko ko twizeye yuko wewe ushoboye kandi yuko atanakimwe kirengeye ububasha bwawe turakwihaye dutekanire muri wowe hari ivyo tumaze kubona Imana ikora hariho n'ibindi kumbure tutarabona Imana ikora ariko tuzi yuko mu kugira neza kw'Imana izokwama iri niciriko irakora kugira ngo ivyiza vyayo bidushikeko murakoze cane Imana inabahezagire gose numve nka twarangiza kino kiganiro tutavuze hariho mwasi wo kwizera na cane mu miryango yacu muri ivyo ducamwo muri vya bindi bitugora muri vya bindi tudafitiye inyishu muri vya bindi biturengera murambwira abantu hari igihe ushika ahantu ukumva umenga ivyo bintu nta n'inyishu bifise muri vya bindi vyose bitugora mu miryango yacu hariho umwasi aho aradutera n'igihe cyose twizeye Imana twumvise dutekanye twumvise twuzuye amahoro akaguma kwibutsa yuko rega ntibiraba turashaka tuvuge rero kuri abansi bo kwizera
urabizi yuko ubwa mbere dutangura navuze ukwizera mvuga hari ukwizera kwiza hari ukwizera gusanzwe hari n'ukwizera kutariko wavuze yuko icyo kumbure twokibikira ariko aho rero niho kica kiza umwansi akoresha ibiboneka kuko arazi yuko twebwe abantu dufise tendance yo kubeshwaho n'aya masanse naturel uko kuntu tumva ibintu mu buryo busanzwe rero iyo ibintu bitari ko biragenda bate igitoro ntagihari isukari ntayihari ibibazo n'ibibazo murabibona nta muntu nta mafaranga ugira ni ikintu gitoyi nta na cumu ufise n'ibyo uri kurizera nibihe donc akwereka ivyo ariko rero iyo ivyo ubishize kwa maso ukabishira ku mutima nta kabuza yuko ugira uruhagarara mu mutima wawe ubwo ruhagarara ugize mu mutima wawe rurashobora kuvamwo ikindi kibazo gikomeye arico kibazo kijanye n'iki kijanye ivyo twita ama depression ihahamuka donc amatrauma kuko abishize ku mutima cyane nivyo wiyumvira bamwe bararwara bakaja kwa rojanti ibibazo abandi bariyahura donc ivyo rero bibazo nico umugwaniza ashaka agerageza kutwereka ibintu uko bitagenda neza nkuko nari nabivuze na mbere hariho n'igihe atwereka ibigenda neza bati kufise ibi none ukeneye Imana kubera iki no urafise vyose ukeneye nta mpamvu yo kwifuza Imana mu buzima bwawe genda usambuke uryoherwe ugasanga abantu bajanywe n'ivyo watwereka ibiboneka ariko kandi ndabisubiremo twebwe ntitubeshwaho n'ibiboneshwa n'amaso twebwe tubeshwaho no kwizera n'igihe umenga ibintu byose vyapfuye vyanse umurwanizi ikimumena umutwe ni igihe yabonye yuko tudashize umutima ku bifadika ariko tugashira umutima ku bidafadika urabona agerageza Adamu na Eva yaraberetse ikiriya camwa iciza ku kibereye ijisho kibereye kuribwa kandi kimenyekanisha ubwenge Yohana wakaca avuga abatumvirize biri mu isi hari ivyifuzo vy'amaso ivyifuzo vy'umubiri n'ubwibone bw'ubuzima kandi gukunda isi gutera kwanka Imana ijambo ry'Imana riri clair ico rero nico umugwaniza arondera rero twebwe ntabwo dushira amaso ku bintu bihari turashima Imana bidahari turizera yuko Imana ari yo igize ubuzima bwacu ntabwo ari ibintu bigize ubuzima bwacu kuko iyo ari byo tugize ubuzima bwacu iyo bivuyeho turapfa bamwe bibaza yuko ibi nivyo binyubakiye ibi nivyo Yesu yaravuze ngo ivyo ngo ni nko kubakira ku musenyi isegenya iraza kandi twese turakogwa ko nayo mu mwanya muto y'ibintu bigahinduka ugasanga umuntu swate bamwe barahunza urugo abandi bariyahuye abandi bakabaho abana barononekaye abantu bakaba mu rugo bamerewe nabi atamunezero atamahoro arimo conclusion no kubakira ku Mana kwizera Imana no kubakira ku mubumvyi we yaremye ugo rugo we atuma byose bikunda urakoze cyane Christian urakoze cyane urakoze cyane kuri bino bintu tubwiye ni byingira akamaro kandi biraryoshe yego nukuri biragoye muga biraryoshe ntabwo vyama vyoroshe ariko ndashima Imana kubera yuko ubuntu bwayo bwamabuhari kugira ngo budushoboza aho twege tudashoboye ico twifuza niki nuko tuvuga tuti Imana ni wowe dushoboza ngaha ego murakoze cyane Imana ibahezagire namwe rese abahezagire cyane n'ubutaha karibu ego mukazo dutumira kandi tuzoba turi kumwe merci beaucoup mwakoze namwe tuti bakunzi bigano vya HTV numva tarinje mpise no batekerera ataruka wo kwizera Imana mu byo muri ko muracamwo vyose Imana iradukunda ikirenze yaragira twigura ibaze umuntu papa wawe mama wawe aragukora ibyo ashobora byose kugira ushobore kubaho neza ibaze rero uwatanze umwana wayo akaza ku isi akaducungura twibwe twara abanyabyaha twara abantu bo gupfa rubi twara abantu bo gutabwa araza araducungura nigikiyo twima ikiruta ivyo azizo no kudutwara mu ijuru nitwaguma tumwizeye ibyo twocamwo vyose biba bibi canke biba vyiza ndagoma ndogahamagarire wewe wese uri kuba dukurikira muri kino kiganiro kwizigira Imana kuyizera mwavyumvise
sinda kubisubiramo rwose no kwizera ijambo ry'Imana tukaryumviriza tukarimeditako tukarirya umwe yavuze ngo naraririye ricari mu buzima nukuri riratanga ubuzima mu bibazo uri kuracamwo uzoronka amahoro uzoronka umunezero uzobaho uko abandi bantu bose batari bakuze ube mwiza utagate uwumigwe kandi utagera na 10 ibibazo duhura navyo muri nosi ni byinshi hari abahuri n'ingwane z'ubukene hari none ntaco vyomara kuri nosi dufise ivyo bintu byose abantu bose bifuza navyo bintu byose dufise mu mitima yacu twumva dushaka ariko tubuze Yesu nukuri kwizera Imana biraryoshe cyane ni vy'igiciro biratanga amahoro biraturinda AVC biraturinda ibintu byinshi mutazi kandi ubuntu bw'Imana bw'amabuhari nico Kristo asezerereyeko bw'amabuhari kugira budushoboze kwizigira iyo Mana no kuyizera vy'ukuri tudakekeranya ko ivyo turimo ibizi kandi kishobora kubidukuramo n'igihe cyose tubidukuramo Daniel ari mugabo bw'intambwe yavuze ngo nahito ntabara tukagera ku rwego tuvuga ngo nahito bidukuramo ico tuzi nuko tuzoyibona kandi tuzoruhuka ubutame bwose bwo muri nosi rero turatama kubera ko tuzoruhuka Imana ibahezagire Imana ibane namwe Imana iyo nyene amahoro n'ubuntu bwinshi ibigwize mu miryango yanyu no mu mitima yanyu umwami Yesu abahezagire amen.